Mwaramutse nkuko kumbure benshi bari kubakurikirana kuri social media mwabimenye ndi hano i Sydney Australia mu nama imwe conference ikintu nshaka kuvuga ni ibintu bijanye n'ama conference canke networking muri rusange kuko iyo ugiye mu bintu vya career counseling ivyo gufasha abantu kurondera ama carrière ikintu ca mbere bazoguhanura uzokumva bavuga ngo ni ku networkinga kumenya abantu uko mu Burundi ubonye abantu batanga ubuzi kukimenyane novuga ko no hanze harimo ikintu nk'ico ku buryo hari abavuga ngo ntabwo bivana n'umuntu uzi n'ikintu uzi ahubwo bivana n'umuntu uzi donc it's not about what you know but whom you know. Mbo je personnellement suko ndabibona umenga nagazi ntabuzi bwinshi ndaronka ndabuhabona umuntu nzi bwinshi ndaburonka ndabusavye kuri internet mugabo kandi ntabwo ndafata ubuzi bukomakomeye bwa directeur general ubwo buzi bwo hejuru kumbure busaba ko ari ama connection canke nubwo hasi kumbure wewe usanzwe nimba bakora interview 10-20 mbere kubona akazi abandi bakora interview 3-2 canke nta interview nimwe bakora bakaba baronse akazi. Bon, dans tous les cas barankoraje networking ushaka kuyikora muri domaine ukoramwo canke networking isanzwe en general kuri église umwana yiga kwishuri hajya ahantu abavyeyi bashaka guhurira nyo bakina imipira hajya basanga abavyeyi bariko baravugana inyuma y'umukino canke ukundi kose ushaka kuza ubonana n'abantu. Rero ku bintu bijanye n'vy'akazi je muri teke usanga hariho ibintu vy'amanama mu gisagara bita meetup.com aje usanga abantu bakorana abiga ururimi programming language runaka abakoresha technology runaka yaba Microsoft canke yindi iyo ni inzira imwe ariko inzira bavuga ngo yo hejuru ni conference kuja kuvuga muri conference. Mbo kuja muri conference je namaze kubikora kenshi rimwe nga participa conference ni ibintu bibiri ushaka gukora ushaka guparticipa ukagenda nk'umuntu ugiye mu nama mu bandi ukumviriza canke ukaba speaker ukavuga mu nama. Bon guparticipa kenshi jewe niyo ngiye nta urashaka kwiga uko abandi bakora ibintu mugabo nta bishi mvayo nize ahantuka kandi abantu benshi ubu mubona ko inama birimo abantu benshi cyane biragora gusingiringa umuntu ushaka kuvugana nawe. Hanyuma kandi abandi bantu baje mu nama nabo nyene kumbure babaje nka wewe ari kurondera ama connection ariko na cyane nk'iyo ukora akazi ukeneye akazi kamwe gusa nubwo umenya abantu 10 40 50 ufise akazi kamwe nta wo iki kumbura umuntu afise business birumvikana ushoboye kugira sorry yeah I've got some plenty of paper here yeah almost plain sorry so amuna hasa impapuro donc muri conference nkuko nakunda bivuga kire tufise business abantu benshi bafise business niba profitamo kubera business bakina bakiya benshi so nijo tuma nk'aba sponsor no worries kenshi ubufise aba sponsors nibo baba sponsors kubera bo bakeneye aba customer je ne sais pas hari nk'inama dufate kuri cyber security hanyuma ama company agurisha ama service akaba yabonetse agacha aronka akajya ku advertisinga umuntu akashobora kujoininga abo bo biroroshe kubo bakeneye abantu benshi nubwo canke umukoresha ariko arondera abakozi biroshe kuronka mu nama kubera bakeneye benshi mugabo bakazi bukeneye kamwe ufise nk'akazi kanje nka corona tanga kuja mu conference mugabo nafise akazi kamaze imyaka 8 nta kunaye kugasimbuka ngo nje mu bundi buzi naho nari nakaronse no kuvuga nta yo network omega sindayikeneye. Epi nkuko nabivuze kenshi na kenshi ashobora kura iyo network umusonde yakazu kabakora ko bose ntage n'umaku ari muri position yo kuguha akazi kwera tabo hari kandi kenshi na kenshi nuko nabivuze uko sibiturire bibe bikora we aguha connection mugabo kenshi na kenshi processus yo kurokita abari imwe donc harimo iyo downsize iyo limitation ntabwo ari necessairement ngo harimo ico uzovanamo je nibaza ko kenshi na kenshi networking abantu bavugisha ibintu vya career bayishira hejuru ahidasanzwe iri nta discourage umuntu ngo azogende kugera ni vyiza cyane nk'umuntu
ukuntu speaking bigutuma wiga ico kintu deep uri nko muri technology mu bindi bintu kubera uzi abandi nabo bagiyemo basanzwe babizi kandi bajya kukubaza ibibazo urita ko kwiga ico kintu kugira ngo kimenye ucumve neza kugira ntuje kujuragirika bariko barakubaza ibibazo ico gihe usanga wiprepaye cyane gose muri iyo nama. Mbo ikindi kibi nabonye gikomeye cyane mu ma conference nuko usanga hariho igiciro cost le coût no kuvuga inama ibibera nko mu gisagara kindi canke mu kindi gihugu umva bisaba yuko ufata indege ukajayo ufata ikindi kintu ukajayo rimwe ariko igisagara cyo cyahuba bigasaba n'uburaro ihoteli kesho usanga zinazimvye kubera ama conference akunze kuba ahantu novuga hari fancy nk'aha hantu turi amahoteli hano arazimvye cyane urumva ico gihe ihoteli gacikuzimba bo ushaka kuja kure mbona hacu kocha transport dantureka habamo cost hanyuma no kuja mu nama ushaka gusanga hariho cost cyo bita registration fees ibintu nk'ivyo so ushoye gutombora ku kazi bakayakurihira aho ubutomboye mugabo kenshi na kenshi encore une fois iyo urindire ngo boss aba ari wakurihira no kuvuga udeside ko boss abazoza desida ingene career yawe ya avance rero benshi aremera kirihira na cyane cyane nyukeneye gukora speaking nabari muri mu mwitumo kenshi na kenshi uririhira now iyo cost shose usanga ari menshi cyane hari igihe conference bakurihira ariko kenshi na kenshi niyo barishe barariha ayo kwinjira donc kinjira ku buntu bakakurira kumbure transport bakakurira na hotel ayasigaye niwe wimenya nk'akarorero washe usanga kuva muhira uja kuri aeroport ari $100 100 canke 70 ngahe itaxi canke ugenda cyose hanyuma kuva dume aeroport kushika kuri hotel back to the airport muhira ugasanga uri kurimenya ibintu nk'ivyo donc hama amafaranga agomba kugwa mu mufuko wawe rero kesha na kecho abantu n'amafaranga is it worth it eske birafaka azo nzoronkamo inyungu nzoronkamo umusaruro n'umugende ko mu kintu bivuga ico ni kimwe ikindi hari ibintu bita opportunity cost mu cyongereza donc no kuvuga ugiye mu nama bakuwambe gushaka kuwa gatatu no kuvuga rero iminsi 3 kumbure no kuwa kane uri kurasubira inyuma mu gihe woba wafashe mugiye mu kindi gisagara hari iminsi 3 4 utariko urakora encore une fois ushoye kumbura kubura ahantu ku kazi bakwemera yuko baguha leave paid leave ayo ubuzusanga ufise training leave mugabo nk'iyo utayifise no kuvuga ayo n'amafaranga gucitse utakoreye muri iyo minsi uriko ura traveling ivyo byose wanza kuraba ko eske is it worth it byo bifise akamaro kije ngo nabize kandi kubera abari muri mu mwitomo abari personal development usanga ivyo ayo makosta ayo muku ivyo biguzi bigiye kugatwe kiwawe ku buryo ugize calculation usanga ataco vyakumariye atanyungu wayikuyemo alors ikintu cyo kwevita no kugwa mu mutego wo kuba wo kurondera ama accolade amapete atafise return amapete atafise return ni hahandi nk'abantu nk'ibintu bakora muri academy abantu bakora muri academy yo ku ma université urashe usanga avuga ngo je maze gusohora paper 8 nagiye muri conference icankiriya peut-être birabongereza credentiel ku ma université bari ko mugabo naho nyene je novuga yuko atarite na nyene irimwo usije ko kumbure bo babikora nk'umwuga wabo ariko ibintu byo kwitwa docteur nabaye nka neva byo kwitwa izina mugabo ata kintu cavuyemo ata musaruro wavuyemo uje gusanga ari vanité juste kwitwa izina ngo docteur ari vanité juste kuvuga ngo nagiye kuvuga muri conference ari vanité juste kuvuga ngo no munsi ndisidine ariko uravye atanyungu na ntoyi irimo bo aho ndiko ndaraba muri miroir naje nitumbereza ko hari inama muranjamo nkibaza iyo nama nanagiye gukora yiki juste nabaye excited ko bantumiye ko banyemereye ko nabonanye na ministre runaka ko nabonanye na professeur kanaka mugabo nsubiye inyuma nkaraba none ko twabonye havuyemo iki hazovamo iki nkaba nta kintu kizovamo dore nibaza yuko bo je ndo umuntu w'umu utilitarian donc je ndaba amfite ikintu ko gibimo akamaro
siva ngo ibintu byose nkora birimo akamaro, ibintu nkora nkufite amafuti mugabo nivyo kandi nsubira inyuma nkaraba nti iki kintu nagikoreye iki kintu cungukiye nde, iki kintu cavuye mu iki, surtout ko nabivuze harimo opportunity cost, navuze ivyo vy'ibiciro nk'amafaranga kuje hirya no hino, ariko harimo n'umwanya en fait utakaza kumbura utawuharuyemwo, harimo na cyane cyane nk'umuntu afise famille, usize famille muhira nk'abana abana bato usize umudame cyangwa umugabo wawe asigaranye abana batoyi abajyana ku ishuri yirukanga asubira nabo ku kazi kiwiwe, ugasanga abana bagukumbura, ugasanga tuvuge wasize inyuma famille ku kintu kidafise umusaruro. Ico nico nshaka kuvuga, ube consequential mu vy'ukuri, urabe yuko harimo inyungu ishobora kuba short term, nk'akarorero kumbure bakurihiye hariho conference ni nkeyi cyane bashobora kukurihira uri nka keynote speaker, bashobora kukuha amafaranga makeyi, canke kumbure long term. Muga long term rero ukaraba yuko ibi tuvuga ngo kumbure bazompa akazi, je naza ko kenshi na kenshi mu ma conference abantu baba ari benshi cyane, abari vague, nivyoroshe ko wagira connection y'akamaro, neza ko connection ntono ari ziyazo hafi mu gisagara, abantu muturanye, abantu mubana, ibintu nk'ivyo. Ikindi kumbure iyo uri umuntu nk'umuconsultant, nk'umuconsultant dufate nk'aho nk'ujya mugabo w'umuconsultant mu Burundi aje n'abantu muri Canada, nk'ujya inama ya immigration nk'akaroro inkaho Bujumbura cyangwa Kigali, akagenda aca asiga izina ryiwe, ashoboye kuvuga ko ati bon ujya muntu namubonye avuga neza, nibaza ko ivyo avuga abizi, abantu bati bagaca bagenda kuri website yiwe akaronka abakiriya 3 4 5 10 bavuye kuri iyo conference. Ico gihe kameme birafise valeur, birafise valeur ajoutée kuri business yiwe, birafise return kuri investment yashizemo. Kubasigaye ku bantu basanzwe, umuntu arondera akazi gasanzwe, umuntu w'umunyeshure, umunyeshure kumbura ashoboye kwiga ibintu bitari bike, kubasigaye kenshi na kenshi usanga ata musaruro ugaragara urimo. Uvuze ngo ushobora kwiga, je naza ko kwiga je kenshi na kenshi niga ndi jenyene nko kuri computer, kuri YouTube hari ama platform menshi nka bita MOOC or MOOCs, 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 umenga ni massive online courses, ibintu nk'ivyo. Nsanga nize vyinshi gusumvya mu ma conference aho umuntu aba ariko yirukanga n'ama spreadsheet n'ama slides presentation avuga ibintu vy'iwiwe. So nico nashaka kuvuga, encore une fois ngiye muri make, networking naza ko ari nziza ku bantu bariko baraduza carrière, ukiri muri junior mid career, ndibaza kuri networking birafasha. Kuja mu nama n'ikimwe muri ivyo, kuvuga n'ikindi, iyo uvuga bacha gufata kuri umu expert muri ivyo bintu, bo biragufasha ko muri kurarondera the next job, kandi kazi mugabo maze kuronka akazi usanga ta valeur ajoutée nyinshi iriko, kubera nko nabivuze ukeneye akazi kamwe, ushobora gukora akazi kamwe à la fois, nubwo bakoresha batanu bo gushima utoramo umwe, ariko nk'iyo ukora business ya business ikuze canke business y'umuntu umwe nk'umuconsultant cyangwa umuntu afite nka cabinet runaka, birafasha ushoboye kurokita abakiriya 4 5 6 muri conference. Muri make rero no kuba consequential no kuba intentional, ukagenda uzutije muri iki kintu nzovana mu iki canke kiriya. Encore une fois hari bakunda Instagram, kujya kuntu umuntu ashobora kuja muri mariage atakinavana mu cyangwa mu bindi bintu ku kintu ca social canke ca Instagram, naco bitwaye naho nyene prouver que wemeye yuko iyo beyi utanze ikwiranye niyo, sinzi ko no kwita iyo visibility, sinzi ko no na visibility, ukujya kuryohe ubonye ngo mfise followers 8, sinzi ko byo babijanye n'amafaranga amajana 2 wemvesije muri iyo conference cyangwa muri iyo event ba participate. Ico c'est à vous de décider. Je n'avais strictement au point de vue matériel, du point de vue return on your investments, du point de vue utilitarianism. Bo nico nashaka kuvuga, umenga biri counter intuitive, kubera nanje umenga harige nibanza ko nagiye mu conference menshi, kenshi na kenshi mbafise ide mu mutwe ngo nkeneye gukora kiriya canke kiriya, je burya naho umumbo nuko ntabwo ma ide yanje ari forma neza, umenga ndacyari umwandiko ndakura, harigenda numva ngo wokora kiriya, usanga kuri computer yanje ifise ibintu byinshi, ama projet menshi nifuza gukora, ama mu domaine atandukanye, nk'inama ndimwo ijanye n'abantu baba migrant impunzi, mugabo ndi mu bintu bya technology mu kazi rusangi, muramvuga mu conference yose ko ari abiri, hagiye nsanga nagiye mu bindi juste ndiko ndiyumvira
kwiyumvira kujya vuga ngo uravomera zose uzokwama kare ese muri technology ico ndiko ndabona iyo utanguye gukora nk'imyaka tugezemo usanga utagishobora gukwirikirana exact mu kwini aho ibintu bigeze hagajamo iyi AI iri kiravugwa hagajamo nuko usanga bifise inguvu nyinshi ku mutwe wawe biragupressinga cyane iyo uciye kuri ordinateur ukora logiciel mu mutwe umva kuri kurazunguruka iyo utanguye gukora amonage rero nkibaza ne kumba ndashobora gutransition nkaja mu bindi bintu ico gihe rero muri iyo transition nico nkunze kwita ngo no kuba muri desert mu bugaragwa bimwe bavuga muri bibya ngo bamaze imyaka 40 barera mu bugaragwa utazi uri kuraja uri kuratatona hanyuma inyuma y'imyaka ingahe ugashepinga neza ibyo ushaka gukurikirana bo nico tumaje kije nakishobona kumbure hari n'abantu bahora bambira ngo kuri YouTube cyangwa kuri Facebook ngo wapostinze n'ibiki niko navyumvise ndabishiraho on ne sait jamais sawa mugira umunsi mwiza bye bye